mugoroba mwiza uduhaye w'umunezero turagushimiye ko wagiriye neza abashitsi bashitse mwa runo rugo mwa kino kiga amahoro turagushimiye ko integuro yawe yamara nziza ko abazigamiye mu nzira turagushimiye kubw'umunezero turonkeye muri kino kibanza kubw'abashitsi reka ubandanye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen. Nashaka kubanza gukengurukira cyane abantu bo muri rino rerero ndabakengurukire cyane kuri iki gikorwa cyiza muri ko murakora. Abarundi baciye umugani ngo izija guhona zihera mu ruhongore. Muri ko murafasha abana bakiri bato nk'uko ni gikorwa cyiza cyane. Aba bana nk'uko mubibona twaje nyene tubazaniye ibifungurwa bitandukanye biciye bugufi kuko turugwaruka ariko byavuye ku mutima w'urukundo. Rero twabazaniye isukari, twabazaniye ibisuguti, twabazaniye ubuyi, twabazaniye ifu nk'uko mubibona. Ibi nivyo twashoboye kuronka ariko byavuye ku mutima w'urukundo. Niho umutima wacu wagumye dusunikira ariko n'abandi tuzobagerako kuko umuntu akora igikorwa cyo kurera imfuvyi ni igikorwa n'Imana ishima natwe abantu dutegerezwa gushima. Iyo abantu bagiye hamwe ntacyo batoshobora. Ubu buryo bwavuye mu urugwaruka nyene mwagiye murabona twarashize ingufu hamwe turakorakoranya kugira ngo dushobore kuronka ibyo dushobora kuzana.